mutima mweranda ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ry'ukugukunda n'ukugukorera ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere negerwa ugusangira byose mu muryango n'ubugamburuzi mu maso y'umuryango w'abakristu jewe mama Elizabeth Manirambona izo ndarama ndazemeye gushikamvye nzozizigama nk'uko amabwizwa ya bene Mariya bishinga nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga n'ugukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemwo. Amen. kubera ububasha nahawe ku izina ry'Ekleziya ndakiriye tujeje kuragana wewe mama Elizabeth ndagusabiye kwa musangiye urupfa n'ugukira na Yesu Kristo. Amen. kugira ngo bamurikire hamwe kumenya twese abene Mariya turirimbire hamwe ururirimbo rwa Inyasi Mweranda wiyoyora dukesha akarangamutima tugendera. akira iyo gutanganaje ikubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Esperance akira iyo gutanganaje ikubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Tusabe ezagira mukama imisaraba yame twibutsa urukundo rwa Yesu Kristo mu gupfa no kuzuka kwiwe tubisabishije uwo Yesu Kristo nyene umukama wacu. Akira uyu musaraba wamukumenyesha ubumwe mufitaniye na Kristo umucunguzi.
Amen. Akira uyu musaraba wamumenyesha ubumwe mufitanye na Kristo umucunguzi. Amen. Kugabana bakunzi bwacu.
mukomere mu nzira yanga mwitoreye mwikorera na kamwe ibiremereye bene wanyu. Urukundo rw'Imana nirubagira umuryango ushimikiye ku izina ry'Umukama, kugira ngo userukire urukundo rwa Kristo. Namwe mwese muhagatiye izi ntore, Imana bigira byose Data na Mwana